ariko rero nagenda amenyeshe ko sine nambaye nyabutatu ngo nabivuze umufuko warizinze ngaha inyuma gusha hanyuma tujari nyabutatu umufuko w'inyuma ucagira effort n'umugenzi n'umubanyi yaje kudodora muhira mu gatondo samedi masaa moya saa moya na nusu ambara ati Kigingi nibiki ibintu biriko biraba nibiki namara nibiki nyene arankanga umutima uramvamo habaye iki ugura Facebook yawe ndamwira telefone iri décharger ndayicomeka cha ndabona kuri décharger ndayicomeka cha ndabibona Fabira babaje bien sûr urana d'abord ucubona ama message abantu WhatsApp bari hanze bose Kigingi urasaze ibiki la famille ivyo nibiki Chanda bifuta ni post nyene ya story ariko ntumenya ya Jean guposta ya post atari story guposta ni kuri story gusa gashirako amafoto y'abakobwa bari gusa bo bambaye amasuvete ariko berekana ibitsina byabo ngo amaposition ibintu bitagira indero kabisa yansaba imbabazi vraiment abantu baba mama hari abantu bakazishavu banyandikiye nyene bambara ati ibintu n'ukuri oya urateye isoni twahora tukwemera yego vraiment ariko jewe ndakubwire gaozi nta kibera ubusa nk'ibintu nk'ivyo oye je mutima wanje urera none bajya rero barige bashavura kubera baba bafise abantu benshi wa mugo ntuzi guhenge kano none henge kazanga abagore kandi bagasha no mushobozi umutima kuri etazi bire aho umutima winezere henge kaje nibiki mbe nuzi gusinya mana yana gukagitabura igipapuro ngo n'ikigihugu urafunga Ibaze gufunga kuri etazi bire ibaze gufunga igitabo cy'igihugu ngo biranamubihiye ngo biranshishe bavuga amajambo menshi agakobwa tambwiye ko nambaye amarori meza naye kibivuga wigana kigiragiye baraza kukwerekana n'ikirato kizimvye agasorema oya ngaha ntwana ubwire ngaha duzaye juno kiona bavuze ngo nizazi nizango ngo me bya 10 n'ibyo kuri Medina by'wanyu abi gabisa karazimvye mezomera ariko rero covid yaratwiciye Hello guys, mumeze neza murakomeye jewe ni Ozi irakoze kuri micro nibaza ko namwe bwaho muri mugoye neza. So, this is 7 vibes murabize ko ntako tutagerwa gushaka kubashikiriza ibiganiro bimeze neza, ibiganiro binosoye, hage bavuga bitosoye, ibiganiro mushobora kubateramisha aho muba muri mu ngo zanyu, mu buzi, uri muri pause Canke ndazi umva ushaka kutwenga ushaka kujya gushaka kumenya actuality ibintu nk'ivyo so mwana uyu munsi ko nambaye ishati antuka mubona gake nambaye ishati rero iyo nambaye ishati ogopa je mugira ubwo ko simanje kuvyorosha nyene antuka again nikizikona commentaire umuntu ngo uzi ngo arabonera ngo jango nambara amakanzu ngo yongeye kubona nambaye special nana amakanzu nkunda muzasanzwe bagabo nambaye ishati weje ko natovye Nero ubuzigira nkone n'umuntu bon afisa yandikije amateka yo mu gihugu cacu ndetse no hanze ndazi ko abantu benshi batari abarundi bamuzi kubwo ibikorwa amaze gukora numu legend just nkunda gusiga amavuta abantu tabisize ndagusiga amavuta wari ko wanje kuyisiga wenyene so n'umuntu yakoze ibintu byinshi he's a comedian n'umukomedie kandi no mu legend wanawe sundi yitwa Mugenzi Alfred Aubin niyo mazina yo yiswe n'abavyeyi tugira tuganire dukorana ikiganiro tuganire kwibisha umunsi je nibaza abantu baza amateka yiwe bacabenya n'izina rya vrai ntayenze kuvuga aka Kwanza abantu bamaze kumenya ke yiwe babanze bandike muri commentaire tugatura tukamatse umunyu ariwe nawe utaramuvuga izina giwe Mugenzi Alfred Aubin ninde ni igambere dukorana ikiganiro kuri 7 vibes right ni igambere dukorana ikiganiro kuri 7 vibes bisigura ko ni ikiganiro ciza umuntu aza kugihomba jewe vraiment nta kuntagira utakiravye nta kundi nuza kwihombera kora ko je ndayikoze kura wowe utakiravye ubwo nyene ni woza kwihombera mwamubonye uno bita Mugenzi Alfred Aubin nababwiye ati umuntu aza kumenya izina rya aka ataramubona uwo muntu abanze yikomera amashi ahantu ari antwara umufani wawe inde yamubonye Jean navuze ati umuntu navuze amazina yawe ya vrai Mugenzi Alfred Aubin ati umuntu aza kumenya aka yiwe ataramubona
yandike d'abord muri commentaire ati nuyu ni Kigingi donc umuntu akaba yagutoye no atwa no mufana wawe so ni Kigingi ngira mwamubonye akigera shobora kuramutsa abantu ndabaramukije abakunzi ba Siren Vibes. Yes, Siren Vibes. Andikere uri mu bantu bakibaza kivuga neza. Ndagakunda Siren Vibes. Uratse ko karirimba. Siren Vibes. Hari indirimbo ya bavuga gute? Siren Vibes TV. Ni wakaririmba? Estanish. Siren Vibes TV. Ai ni Kigingi. Nababwiye ko ari gambe dukorana ikiganiro. Kandi nkasanga abantu bavyemeye. Antuka abantu bavyemeye ntibaravumbuye anniversaire yani. Ngo navumbuye anniversaire yiwe. Ngiya kabiri bashana babeshe. Kandi abantu bavyemeye mumbabarire rimwe mutankurikirana kuva kera. Mutankurikirana kuva kera mva nyine nkakubesha gacu vyemera nyine nta kundi. Dutangura ikiganiro cacu ni Kigingi nibaza ko abantu bari bashaka kumubona cyane kuri Siren Vibes. I know. Kubera ko ni mwaka weze mbega hayi. Harira ne pass. Yesu ibaza umwaka uraheze Kigingi yakuzagiye kundi mwaka ataraza kuri Siren Vibes sigura ko hari ibintu byinshi tuza kuganira kuri uyu munsi. Ko ducambere nashaka gutangurira ko amazina abantu batse ko abantu bamaze kuyamenya ni mugenzi Alfred Oba aka Kigingi aka Kigingi aka Sinze aka izinzi. Ntizogucike na Kigingi. Yes. Kigingi ni Kigingi mucangereza. Iyo oncle ndazi ko ari oncle yakwise Kigingi nibaza ko abantu bashamaze kumenya abantu bagukurikirana bien sûr barazi ko ari oncle yakwise Kigingi iyo gace waci ukura witwa Kigingi riba surno iyo uza gukura uyitwa mugenzi Alfred Oba je bagomagara Oba cyangwa kubagomagara Alfred bisanzwe bari gukoresha izina rire muri comedy tabi navyo nayo gukoresha Alfred comedian. So bavuga ngo Alfred comedian, iri defense comedian, Rauri comedian. Gasore ni atashize Gasore comedian. Kuri nuzira nte ariko Gasore comedian. Ku ma Facebook. Donc wari Alfred comedian cyangwa mugenzi. Mugenzi ese karasona bien. Mugenzi Mugenzi Alfred MA comedian. Donc kugira ngo habe wapi ntukane kari gusona. Nge twuve Oba comedian. Oba comedian? Oba comedian. Kari gusona bien. Hari bwavyumvire. Mbaza sha ibindi. Hari bwavyumvire kwanza. Agukubita gifre. Ashaka kungubita. Ozi. Oya ntushaka kungubita ndabizi. Mu misi heze harasohotse hari umuntu yakuvamye kuri Instagram yitwa Schoolboy. Apost ifoto yawe. Ayibona. Yitwa nde? Mbe yitwa Schoolboy. Ntawe nari. Nari Ika. Aposta ifoto yawe ashashirako aga flash ngahanye. Gisusu. Hama antuka yaragutaginze warabibonye. Ucura mwishura mukwisha ntakoresheje ifoto akoresheje video. Ntayire. Ariko abantu bibaje ngo nari nshavuye sinanishavuye na gato. Gusa narabikinye nyine na kheshe baje baza ngo ndashavuye ariko nkabijya byashavuza gute. Oya sinari nshavuye kandi bijya ni ibintu biryoshe ibintu nyene abantu bave mu bintu bibaruhisha baronka ibintu bibasamaza quelque part uzanga atana agaciro bifise ariko ugasanga abantu barabikurikirana kuko none je nambaye gutura canke nkambara iboka canke nkambara iki biraryoshe kungena abantu babiha importance ariko rero nagenda bamenyeshe ko sinari nambaye nyabutatu ngo nabivuze umufuko warizinze ngaha inyuma gushya hanyuma tujari nyabutatu umufuko w'inyuma ucagira effort ukibibona bwa mbere wifashe gute ukibibona bwa mbere nta nakimwe mugabo cugira reaction ni dosibonye cugira reaction oya urumva narabibonye ubwa mbere hari nka jeudi ndasubira ndabibona ndavuga ibi bintu byabaye ibintu ni ibintu byataraye bo reka ndamwishurire reka mfate video umviriza mbonda kubaze okay ndayambara none après sawa kuyarara faire terminer soit nibaza ikindi kintu cyo kandi urabona ko byace bihe ego we byace bihe kandi nyine yacha biri posting ego mu misi heze twabonye ibintu biri bizarre kuri Facebook yawe je ndatanze inbox ndavuga abambwira ngo yungura bangu Kigingi ngo yasarishije hari n'abantu bari hanze babindungikiye ko ndazukurikiranwa n'abantu benshi banukiye babona amafoto ya porno kuri Facebook yawe and I was like Kigingi tuzi arashaka post ibintu nkibi mugabo après ico tubona post uvuga ko ngo bagupirase
ubunye bimeze gute mbega warashoye kuronka umuti cyangwa warashoye kumenya umuntu yagupirase bo si mu minsi heze turi tariki 25 no kuvuga yuko ni iminsi nyene n'ubu biracarimwo ariko nahagaritse page Facebook yiwanje kubera sindaronka inzira yo gucamo kugira dushobore kubikuramo abantu benshi baguma bambwira ngo hindura mode pass bica bihera me twarahinduye mode pass nibikunda so hakorera urumva abantu baguma babibona bibaza ko ari je no banabigize nabaye ndayihagarika urumva uye ntiri visible kuri Facebook anatandaye ko ndonka umuntu abimfashamo neza bigira hari abantu babishoboye uko nyene tarahura na la bonne personne yo bimfashamo kugira ce tugire ariko ni ibintu nyene biba biramaze sijya mbere bimbaye ko ubwa mbere barayitwaye complètement hanyuma irasubira garuka irasubira boneka n'ubu rero ndafise icizere mfise ababone benshi kandi ababwire ni sorry sana naranavyanditse ndababwire bihangane cyane kuri ayo image na image ateye isoni bitera soni hari abantu benshi bamblotse hari abantu benshi banyandikira message cyane nk'abantu bataronka kanya guma bakurikirana Facebook aza kuyikurikirana wa muntu yabishizeko urumva abwire ntimwihangane cyane ntagidahera ibi byose ni ibintu by'akanya gatoyi cyane hanyuma nibyo byanka complètement nzobabwira iyindi page Facebook biciye ku muri siren canke iki muyikurikirane tubihebe kuko nibaza yuko nimba ukunda ibintu nkora uzonkurikiraho ngiye iriya page tuyihebe complètement ibyo kuvuga ngo ababone abantu benshi ko barambwira ngo none ngo ababone uzocuba babura bagira iki tuzorondera abandi kuko nabajya n'Imana yabaduhaye izoduha n'abandi beza kandi bari bageze muri bangahe nari mfise 136,850 ibaze umuyobozi gupirata page ifise abantu 136 Jesus Christ ni ibintu vy'amavirus cyo kimwe nka bijya bindi ngo admin ngo yahinduye admin n'ibiki ni ibintu vy'amavirus byateye ibintu vy'amasheval de trois ni ibintu nibazo batavyumetiza cyane na je navyumetiza cyane ariko hari abantu bako barabara ikiganiro babitaho yego urumva turiko turaraba rero abantu bo bidufashamwo bidakunze tuzokora iyindi tuyite Kigingi company Kigingi comeback comeback ushaka kumenya reaction yawe ya mbere ukibona bige bintu kuri page yawe d'abord umva umuntu yabishize ko 4 du matin yabishize ko mwijoro ya samedi passé apana iyi samedi duhejeje yindi l'autre samedi kuko ko bimaze iminsi wiryamiye yego hanyuma rero kwa kundi usanga washaje telefone ukayishaja nabi telefone yari yaka numugenzi numubanyi yaje kudodora muhira mu gatondo samedi masamo ya samoya na nusu ambara ati kigini biki ibintu biriko biraba nibiki namara nibiki nyene arankanga umutima uramvamo habaye iki ugura Facebook yawe ndamwira telefone iri décharger ndayicomeka ndabona kuri décharger ndayicomeka ndabibona Fabira babaje bien sûr urana d'abord ucubona ama message abantu WhatsApp bari hanze bose kigi urasaze ibiki la famille ivyo nibiki ndabifuta hanyuma ndandika yuko ndi excusa me akaguma bishirako ni excusa abishirako futa ni excusa bizarrement rero ndafise na accélero ibaze yo kubifuta ariko zifise accès yo kumenya ukunge nabishirako ashira ku ma story ya page ako nta posta bisanzwe ni post nyene ya story ariko ntumenya ya Jean guposta ya post atari story guposta ni kuri story gusa gashirako amafoto y'abakobwa bari gusa bo bambaye amasuvete ariko berekana ibitsina byabo ngo amaposition ibintu bitagira indero kabisa yansaba imbabazi vraiment abantu baba mama hari abantu bakazishavu banyandikiye nyene bambara ati ibintu n'ukuri oya urateye isoni twahora tukwemera yego vraiment ariko jewe ndakubwire gaozi nta kibera ubusa nk'ibintu nk'ivyo oye je mutima wanje urera none kandi nsaba imbabazi abantu ndagwaye grippe sinzi ko bavyumva bwira mu mazuru atwa ko baravyumva ko atari jugi bamenyereye yego ndafise aka grippe kabisa mazi imisi ntaja no ku kazi ariko inshallah si wavuga inshallah je afite je nanje barampirase ngira abantu barabizi iyo abantu bagupirase urashobora kubona ati uyu muntu handuka n'uwo hafi canke n'uwakuri nturashobora kumenya ko ari unga hafi canke ari umuntu akora ari gisa ngo hafi ngo barabungu iki sinzi ngo abantu bazaho mani Libya nturashobora kumenya ko ari uwo muntu ahereremo umuntu agupirase songa havura musonga kuko ni nabantu baciye kuri email en fait ni
quelque part usanga natwebwe ari twe tubaha max ni usanga waramuhaye access utabizi wana ndonka ama mail menshi y'abantu bavuga ngo dukoreshe page Facebook yawe dukorana na Facebook ducishemo ama publicité ma video yawe hanyuma rero usanga rimwe rimwe henze ubihaye umuntu agurungikira link iyo link wikubiseho gutya il devient propriétaire yego basanga sinzi biranasumba admin urumva gashaka ibintu ashaka kirane ya nanje barabimbwiye afite hari ukuntu abantu batubesha bakanubika ama link ngo winjenga ngo ucuhanga imodoka ngo Mercedes Benz ngo ama promotion ngo y'umwaka gasa umva babashaka ko wowe uklikse ko bigira bavuga ngo bashaka ngo mail ngo yawe turanavugana twaranavuganye nico gituma nibaza ko atarabo ngaha turanavugana umuntu arama numero umuntu atari ino ufite nabantu baba bashaka gukoresha ntuzeyi wawe platform yawe kwera wabona ati yari ya muri Afrique de l'Est peut-être nibazi ma avantage yo kugira ibi okay kuya tubona yandi ma video ku ma Facebook natwe tukibaza ati reka nanje ntante hari naho usanga so gushuhira amahera abantu nibagire ni ibintu bishika ni ibintu bishika ariko je nibaza ko ntangorane je ntangorane nimwe binteye atari uko nasabye na page yawe igomba igende ifite abantu benshi ndizera ko tuzoyironka ndizera ko nubwa mbere yaragiye ifise abantu 70 turayigarukana ariko ico genda keka ko aragapeti ko nga kari kayitwaye kacu bakarokariza ufite abantu ifo kuba prudent ubu hari umuntu karambwira fa pasati umuntu aragutiza niza telefone akaja hariya bavyumva nanje niko bangize rero telefone ashira kuri haut-parleur we nubuzi ibintu ariko arakora telefone wayugururiye code kagenda kiha access yose ku bintu byawe niki ifo kuba prudent rero abartiste abantu bari influent faut faire attention kurumva ubu birimo amafaranga abantu bose barabikenera fise aba mugenzi Alfred Oben yo konti ya Angeli officiel ariko ndafise mugenzi Mauridi Kigingi mugenzi Kigingi Mauridi Oben mugenzi Oben Alfred baba bire bari yamwibuye fise nk'ibihumbi n'ijana fise ama konti ya Facebook abantu bakwiyitirira banyitirira je mora telefonwa n'abantu bakambarira ati hewe none ko ndakurindire kuri ideale kandi nakurungikiye ntisa baragohejeje madame ibaze baragira ngo kigi bite ndi wa undi rero umva n'umuntu kasanga ararungitsa amahera byama byabaye ariko urumva nyine turi mu gihugu bitaratera imbere taragira Facebook nayo umuntu aba ariko ariruka arigiye uyandikira ukayibwira ati bana raba kungene authentifia izina ryanje nagira undi muntu ayikoresha bigateba urumva ariko il faut faire attention umuntu atari kuba umustar si ibintu byoroshe mustari bakotse iyo terme je ntayo nemera antete wemeri umvumenguri iki ajebaza ko umustar je definition bisa n'umuntu agera azwi n'abantu benshi abonwa n'abantu benshi haguci yajyanye usanga iraba Kigingi gese si Kigingi mbonye aho hari gesanga je nk'ahantu nce bwata batamenya nuko ndahaciye mugabo wihendo haci cyangwa gukurikira bon soit reka tuje ku kazi kawe akazi kawe nibaza ko benshi bakunda kwirengagiza guhagarara cyane kuri comedy bakibagira kuri no mukora ku radio uri umu animateur umuntu ateramisha abantu surtout mu gitondo bakiryamye avyura abantu ukuri iganiro bitazinduka kuri Buja FM sigura ngo ninye nico kuzinduka uzindura abantu wowe kuzinduka birakorohera kumenyera ndabikoze imyaka 8 urumva uramenyera mubiri uramenyera naho uri kura ba morti uri ya discipline nyene ukamenyera ukavyuka nyene 5h10 5h10 ubyutse 5h10 reve ya mbere akubita nkaca ndayibwira musubire muri 5 minutes urabizi giterikare 5h20 basga nawe ne katereka nje muri douche zigenda twera izini zikibira ugira rap cyane nibirashika uje ku kazi toze kora gucererwa nakumkwayaka none byo bura gute Nishaka kubura urumva urashaka reve bivana fatigue umuntu aba yiriwemo ukaca witera imakarena nk'ubu urayi wavyakije n'abajamaye baca bitahira nka fate nka 1h uziko uri oblige gukora zinduka mu gitondo birabikorohera kuvyuka kubera kino yenda davyatse kandi nziko msakazi donc uvuga ati je msakazi amasaha gutaha ama limite ni ma limite uri hari limite kubera urumva ucusiba canke ugacugenda uri magoya gi ikiganiro gisaba ko uri ufise esprit ufise nguvu
urumva icubireka cyo gituma nyene abo bagenzi ucubaha gahunda ya vendredi avanda ko samedi d'accord hariho rero ukuntu ujeha abantu bawe public yawe yo ku radio jean kujya kuna gutelefona ubajeha gute afite hari ukuntu umenga mu muzinanye muri abajama urumva ukuntu baganiriza jean mubwo ati kuri mwana impano ziratandukanye nk'abantu kuvuga kujya kuntu kiga vugisha abantu ku radio jean mu telefone sibishobora baki au fait urumva twe dukoresha systeme yitwa freestyle broadcasts ni systeme y'abanga ni anglophone je nuko nabibwiwe nanje mu directeur w'umunyamahanga so biratandukanye rero n'irya journalisme ya deontologie journalisme ya kera bari mu technicien d'abord wikorera vyose so urumva rero urabanza ukamenya ikintu abantu bashaka iki barabaye imyaka n'imyaka myinshi bari muri vya bindi ego turaronsa umunywanyi ku radio ku murongo amahoro cyane amahoro bijya ntibidandazwa ntibiri twe nkora ku radio kudandaza iradio kudandaza iyo uri kuradandaza emission werekana ati abantu batelefonye muri uku kwezi bangana gutya muri kino kiganiro bangana gutya kugira uwo muntu yumve ko ikiganiro cyo kirumviriza so umuntu rero mwakiranye n'icubahiro nk'ukuri kwa muganga ubabarahe ugwaye hese ibyo turimo utegerezwa gukora ko msimengo n'umuntu mwiganye ni umuntu mwiganye nyene cyangwa umuntu w'umugenzi atereka genda mbisahapfe uravyumva akumva yuko ari familie nawe marge yuko babandi ba journalisme bambabarire cyane hari aba journaliste bazi yuko sont des maîtres du monde kandi n'aba maîtres vraiment harabavyiza rero n'abandi bafite experience bazi yuko ngo bakunda kritika cyane ngo ibintu mukora ngo zijya si journalisme ngo bijya bintu muraguma muri ivyo natwe dusha amafaranga hari kibazo a problem ngira bayembwa na leta niza canke haro n'izindi zikiri muri deontologie usanga bafite critique akakuraba ngo je Kigingi ngo bijya binagira ngo si journalisme biki ufite ajya umuhara avuga ati bisi byo nitse alors que le monde évolue wowe uri kwatera mishano kandi ubona ko abantu baba bagiye bagenda kuri energie genda kuri ama radio y'abafaransa iyo deontologie mwayikuye samategeko quelque part usanga yavuye ahantu yavuye genda kuraba ama radio y'abafaransa zitwa za energie none ugira abafaransa n'amategeko bazi nta deontologie bakora bagiye baba ibintu bakora nangaye turashaka muri level ya turiko turaja le monde itegezwa ko evoluer ama radio ategezwa ko evoluer journalisme iri evoluer rabo ubuye hari amashene hari biki kera ntiyarahari twarabayafite rero dukora bijya twagerageza kwigana abandi aho twabonye que ça marche ukagarda ariko nyene identité y'abarundi ariko sans toutefois kwiyugara hanyuma ça marche abantu baratelefona ku bwinshi barabikunda jewe numvuga ngo ndabigenza gute shima Imana namashima Imana nta buhinga ntaho navyize je nize tesi nta journalisme nize nta kina kimwe nta communication ngo no violente nagize ni ibintu biri ngaho peut-être ngira education muhira yego no kumenya kubana n'abantu guca mu mice myinshi y'ubuzima kubana n'abantu basi bikaca bica hari umukobwa yigeze gutelefona kera cigagije nayo naba mu Rwanda sinaga mu Burundi ariko video yansanze hariya mwe yaririmba Jojo Brad Kizero nge ndirimba oya tusetiye nzagakora akantu kavuga avec toi tusetiye vraiment ni wasiko ryo titre y'ige ndirimbo tusetiye version Jojo tujageze he Jojo araho sindamuheruse nanje vraiment mwache mu abajama yaciye umujama nyene w'iradio garaza hajya rimwe ariko ubu ntaherutse sinzi yarona n'abantu bafite ubuzima butandukanye bakora ahantu hatandukanye no musa ashaka kubakorera aha ejo ugasanga yaragiye gukorera aha ugasanga hari n'abasanga ubuzima bwarahindutse bitagikunda ko telefone kugira umenye makuru yiwe yego ariko hari n'abakoresha bitabanezera ayo n'amakantori ndakuvugira ngaha bimaze kunshikako Jean kuragwa guma telefona babisha kazi gahura n'umuntu w'umudamu twarageze guhura n'umudamu sinza kuvuga uwo muntu kugira ntabe blessé ariko twageze guhura n'umudamu arankarira umukozi wanje ufise quel droit yo kumutwara muri bijya bintu ibikindamara no umukozi wawe après tout na ari umukozi wawe ari majeur afite imyaka 18 kandi umukozi wawe afite droit gutelefona ku iradi nta mahera ndamuhasi je namutelefona n'amahinite yiwe madame oya rero je ntavyo nshaka bo niya telefona sinzomenya twe ku iradi nitubona nimero sinzomenya ko ari we canke atari we
wewe uraraba rero ariko ndanamubwira nti je nibaza yuko ivyo ari ihohotera ry'umuntu afise droit ngo ya namukuye ruguru ngo jewe ngo ntavyo nkeneye ngo murabagira abasazi bakigira abastare ngo ntibagikora bo hariho bamwe kamembe babesha ngo turafise inama ku radio kamembe ibyo n'amakosa ngo turafise inama ku radio kumbagiye gukubita amaceri nyuma paroisse bijya n'amakosa nare ku radio murakoresha inama nimwe nta kintu na kimwe kiba ku radio urumva ikintu cyose kicangaje radio ni ikintu kiba kijanye n'umujournaliste ibyo yavuze ni ayo manama barafise droit kuyakora ariko twebwe ntitubavariza barashatse no kubigira ariko radio ntishobora kuhavariza kuko bisaba les moyens bisaba uburyo bisaba ibintu byinshi ariko umuntu wese arafise droit hariho abakunzi bisanganiro hari abakunzi ba Buja FM hari abakunzi ba ushaka kugira ikintu cyacu hariho n'abantu ushaka kuzamva ati twebwe turi muri club yitwa Siren Vibes ntubankira turayikunda bagatora amategeko yabo bakagirika ariko la radio n'intervient pas Canke Siren Vibes n'izamo ni ibintu byabo ni iki sesa ego nyuma imbere ko tuja kuri comedy banza umbwire d'abord bon atanga gukora comedy before yuko uba mu journaliste ibintu bya journalism byinjiyemo guteka Kigingi ninde yabikwinjijemo ariko ibintu interview nimaze kubigira kera vraiment maze kubivuga kera reka ndabisubiremo jewe natangiye comedy muri 2012 sivyo ndakora du comedy ama video araja kuri kuma réseaux sociaux muri 2014 exactement au mois de novembre niho haza umudirecteur w'umukenya arabaza ati mbega mu Burundi hari aba comédien spécialement yashaka umu animateur umu humoriste kuko ifo ico kintu naco tugihindure na fo parce nabivuze comédien ni kintu canglobe ibintu byinshi umuntu akina théâtre c'est un comédien umuntu akina film c'est un comédien umuntu ni abantu benshi de comédien ni ikintu cyose canglobe kija kuri scène canke kija imbere ya kamera ata rebo abari comédie non un comédien pas comédie un comédien donc kuvuga c'est quelqu'un qui peut s'adapter mu rôle je crois que rôle bagwaye muri film je crois que rôle bagwaye muri théâtre je crois mais un humoriste n'umuntu agenda sur scène agakora ivyo gutwenza biratandukanye n'umukinyi wa film je crois que umu humoriste ntari umucomédien ntari umukinyi wa film mais urumva ngaha mu Burundi baramaze kumenyera comédien kubera kiri mu Congereza comedian ariko mu Gifaransa ni humoriste un humoriste urumva Michael Senganzi humoriste burundo rwandais qui est un humoriste il y a de l'humour umva twe dutanga de l'humour gutwenga hanyuma rero aramubaza baca barambara mugenzi yitwa Bosco ndamuramutse cyane ari Buganda cabwenge acarandondera twe tuzina ibintu by'abaskuti kera rambaza gute useloni sa utari wa zamani nyibutse gute yana agenda afisa ahantu ndiko ndisumamo buke byari mu bitoroshe ushobora kuhaza ndamubwira nibiki ngo uraza ngo wewe uzobibona byawe ndi nguma indwi ya mbere ndaguhamagara shantuze mu nyuma rero nditora ndagenda ari kwa Sioni turaca ku kibuga uribuka ko kuri kote hari kibuga ca football ndanahagarara ndirabira entraînement ya Vitalo kwera sinari nzi yo ndiko ndaje cyangwa ari wabifese tuzembe oya yambwira ngo raba antenne ngadara antenne meje antenne menshi hajya sizo kungene ngize gucya ndabona ka antenne gucya kaduga umva rero antenne ucuge nduyikurikira ariko utabona urupangu neza neza irimo ndagenda ndashika ninjira barangirisha aga test nyene nari ndabizi ko nari maze gutumirwa ucogeye mu Rwanda nari maze kugenda mu Rwanda kabiri numviriza amaradiyo mu Rwanda ndabizi muri Uganda abakomedie nibo bari muri ntuze nibo bari mu bintu by'amaradiyo abaririmbyi ngaha mu Burundi nta baririmbyi ntibarabimenya abaririmbyi ariko birakudugiriza ukuye bitudugiriza barahari nkaba Kidumu Kidumu n'umujournaliste bon oya iko ndakubwira abaririmbyi b'abajournaliste bagira abanimateur de radio yabigiyemo ubu wewe wabafise carrière sivyo bakaguhamagara kubera uzwi ukaza kuduza brand y'iradio arahari hariho Juliana n'umujournaliste mu Uganda Juliana yaririmbanye na n'abandi benshi abayimuriste bo nibisanzwe baruzuye Kanyomvya yarabaye mu animateur Kanyomvya nubu Kanyomvya yarakoze kuri City Radio mu Rwanda City Radio FM ntumbaze tuze
Arthur Nkusi urazi ko nuba ari yakora muri Kiss FM yego ntuze ya Michael Senganzi yarakoze kuri radio Hervé Kimenyi barakoze kuri radio Salvador muri Uganda ni aheruka kubiheba aheruka kubivamo iteye ubwoba cyane mu Uganda yaje kubita hasi warasanzwe ari ni ibintu rero urumva bikogwa hanyuma renda genda ndabikora ndatangura urumva banyangaje nka tushikujya hiti tu oya abanje gupiga narakubititse we biteye ubwo ndibuka ko nahora mva kuri radio n'amaguru ntamutanga side oya nkashika nsaba abajama tupowanye ndabasabye basha mu nyumvirize cyo gihe hari amaradio akomeye mutayumvirize wowe ngo wavuze ngo ari ibintu by'amaradio sigaye uri mu biki none radio ni ya nta muntu umwe yarayizi ukacuga umubabwi wibutsa n'igiharuro kinagoye kubera hari ibiharuro byari biri mu mutwe by'icenda urabona gucya uza kubabwira ngo 87.6 ngo none 80 iyo si ngo sibonesha ngo si oya urapima 87.6 87 ba twakubise nka M1 ta muntu umwe ata feedback nimwe kuri WhatsApp ati nakumvise muga Kigingi ngo ufite izina bamaze gutangura comedy antuko ubu abantu bumvise ati Kigingi yagiye gukora ku radio en fait reka ndabikubwire neza ntiwari mu mwanya mwiza vraiment w'amaradiyo n'ibyo gutwenga twari gihugu cyo guca mu bindi ariko twari mu bindi vraiment twari mu bindi je ndibuka turiko turakora akatubwira tukavuga ati none tukabaza umu directeur ati none nka turaza kuza tuvuge bya bintu tuvuge bya bintu bya sociale ménage couple hari ibibazo nk'ibi mu gihugu ngo yanabikore abantu bakadutelefona ngo murumva ibintu ko muravuga turi mu bibazo ariko nyene umuntu agashindirana akazi n'ubuzima ibana byafashe igihe Urati barafatisha tu soit turashaka kuja muri comedy ndibaza abantu barashaka gutwenga uza kubishobora kugwaye grip ntabyo ushobora twibandanyiriza inkuru ya Twitter blague baza gutwenga nyene gutwenga si butufyonda gutwenga baratwenga muri izi nkuru nyene na nivyo watangiye comedy kuva kera 2012 wabivuze kana wamaze kwivuga inshuro nyinshi ariko nibaza ko mu buzi hari ibintu byiza umuntu acamwo n'ibintu bibamaze aho acamwo cishaka kuvuga surtout hajya uri kuri stage uri kuragira biga vya stand up ntabwo no kumvyita stand up abantu bahagaze imbere bicaye imbere yawe no uhagaze imbere yawe nikiye kintu kiba kikuba ko hajya imbere abantu batazi bon umuntu wese afite ukuntu na fonctionne kuko sinovuga ngo ni en général twese niko tumeze ariko d'abord premier hari ikintu cyitwa adrenaline uracumva ni album ya Daju adrenaline ni kuvuga ni sinzi ko neno bivuga mu kirundi adrenaline ubu ufise adrenaline en fait umutima uri kutera sinzi ko neno bivuga 10 fois cyangwa 20 fois par seconde abari kaka adrenaline kuvuga tu te surpasses le cerveau biri kirazunguruka wiyumvira ibintu kuvuga ikintu cyose gize gutyo kubera iki tu as le track hari abantu babibaza ngo maze imyaka ngo Kigingi ngo tugirira akantu baje tugirira hariho igengenda hano mu rubanza ukazibona ngo Kiginizere ko tugirira no ifuko d'abord adrenaline nishira mu mutwe yuko ngirengenda imbere y'abantu hanyuma nkaraba ibintu ndabakinira ahantu ni muri ni bagize état civil okay tutanga kwimvira inkuru zajanye na état civil zijanye n'ukungene muri état civil ya stilo igoye gukoresha baje abantu bo muri commune bavuga ngo henge kahe ngo ntuze kuryamika bakagukarira none stilo zani igororotse tugorore none magatuze ibi stilo vya kera bifise ma plume bimeze gutya bike oya uzuraho stilo basinyisha ni ibintu vy'iparkere vya kera ni ibintu kiyo gifise akantu kameze gutyo rero hama irangi rero usesa nk'ivyoye byababaye ko kugira bigire usanga natwebwe nitumenyereye gufata izo sira ni kubera je nk'izo ndazizi kubera nabaye mu cameraman nka mon frère imyaka myinshi film ama mariage ama état civil bajya rero baragiye bashavura kubera baba bafise abantu benshi wa mugo ntuzi guhenge kano none henge hazanga abagore kandi bagasha no mushabuzi umutima kuri état civil aho umutima winezere henge kaje nibiki mbe nuzi gusinya mana yana gukagitabura igipapuro ngo niki gihugu urafunga Ibaze gufunga kuri état civil ya ibaze gufunga utawigitabo cy'igihugu sasa rero ivyo byose umva ni ibintu bisaba rero ntanguye kuja muri iyo mood niho rero ntangura umutima ugatera iyo umutima uteye nuko mbanza kubishobora so iyo rero haje ndi imbere umutima ntuteye bandi muri adira nico gituma ashafa iyo mpejeje canduha
urumeje nucuru ariko hajya hejuru uri imbere y'abantu abantu ntibazi ko iyo umuntu aba ari kara ufite ntuburi wewe nico gituma aro n'igihe je mvuga ibintu bikantwenza nkavuga ni nk'ibintu nabikuye ko bikora biraba munyo ni nk'ibi bintu nabikuye ufite none nk'ibi bintu kubera iki umva le cerveau ibikira tourna nka 200%. Umutima uri kuratera ivyo byose bigwa n'iki le track aba bantu ntigizo kubatwenza barindiriye ko batwenga. Ivyo rero urumva ni foko umuntu avyamana umunsi aho kantu kazohera umuntu aca asezera aca heba.